Bakristo bavukanye bakundwa b'umukama, uyu munsi igenekerezo rya gatatu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023, Ekleziya Katolika yo kw'isi yose itanga uyu mwaka mushasha w'amasabamana, umwaka B. Muri Ekleziya, umwaka w'amasabamana utangurwa n'igihe ceranda c'ubushikiro. Ubushikiro ni ikiringo kitwibutsa kwitegura kuzohimbaza umuzo wa mbere w'umukama, umuzo twama duhimbaza buri mwaka ku munsi mukuru wa Noweli. Mu mico n'imigenzo y'ikirundi, iyo umuntu afise abashitsi arabitegurira bimwe bishemeye, rimwe na rimwe agatumako ababanyi kugira ngo bamufashe muri iyo myiteguro. Kimwe mu bintu nyene kwitegurira abashitsi akora ni ugukora isuku ryaho azokwakirira abashitsi, arakubura mu rugo hamwe no mw'irembo. Iryo suku akora riba risumba iryo yari asanzwe akora buri munsi. Muri make mu gukora isuku yongerako n'akabirya. None rero bavukanye no mu migenzo y'abakristo niko bigenda iyo dufise abashitsi. Igihe c'ubushikiro kitwibutsa twebwe abakristo ko hariho umushitsi adasanzwe dutegerezwa kuzokwakira ku munsi w'imperuka, umunsi n'isaha tutazi. Igihe c'ubushikiro ni kiringo co kwitegurira uwo muzo wa kabiri w'umukama, n'akaryo keza ko gutegura imitima yacu hamwe n'imibereho yacu ya buri munsi, kugira ngo umunsi umukama azotugendera azosange twiteguye kumwakirana urweze n'akanyamuneza. Mu nkuru nziza Ekleziya dutegekanije uyu munsi, Yezu aratugabisha ati nimube maso, nimugabe, kuko mutazi aho ico gihe kizoshikira. Tubisanga mu nkuru nziza dushikirizwa na Mariko, igabane ca 13, akarongo ka 33. Muti mbega none umuntu yo kwitegura gute? Nidukorera isuku imitima yacu, nituvavanure n'ico cose gitandukanye n'inkuru nziza n'amabwirizwa y'Imana. Igihe c'ubushikiro ni wa mwanya mwiza wo kwicara tukihweza ubuzima bwacu, kugira ngo aho hose dufise intege nke dusabe inema yo gutsinda inyosha mbi. Ni ca gihe ciza aho duhamagariwe gusubiza hamwe n'abo tutagicana uwaka. Ashobora kuba ari umutambukanyi, umuvukanyi, umubanyi, umufatanyabikorwa vya misi yose, canke n'uwundi muntu uwo ari we wese. Mu gihe nk'iki nidusabe inema yo kwitegurana ubwira umuzo w'umukama, ubwira busumba ubwo tuba dufise iyo twitegura umuzo w'abashitsi mu rugo rwacu. Nitugire Kristo.